Kw'izina banyita Bankukare wose, nkaba nitoreje kuba umurongozi ahagarariye abarundi bo muri WA, no kuvuga uburengero bwa Australia, ku rwego rwa diaspora, kugira ngo dutsimbataze intwaro ibereye, intwaro izira amanyanga, intwaro izira gukumirana mu nzira iyi n'iriya, haba kubwa intara, amadini, urukoba, amacakubiri, eka kuvyo umuntu afungura canke anywa. Twifuza gukorana n'ugwaruka mu ntumbero yo kugira ngo tubashe gutsimbataza iyo ntwaro izira amacakubiri, izira amanyanga n'uburyarya. Ubugira kabiri, twifuza gushingira kw'ihangiro twarazwe n'uwaduhaye intahe yo kwikukira, Rwagasore Louis, yaharanira intahe yo kwikukira kw'abarundi n'Uburundi, ndetse yipfuriza abarundi gukorera mu makoperative kugira ngo bagere kw'iterambere nyaryo. Natwe mu ntwaro ibereye twipfuza kuzokora ibishoboka vyose, duhimirize kandi twigishe ineza yo gukorera mu ma association atandukanye. Ubugira gatatu, twifuza kuzokora ibishoboka vyose kugira ngo abarundi baronke umuroya abaduserukira mu gihugu cy'amavukiro, kugira ngo imigambi umuntu wese akorerayo, eka n'uwipfuza gutwarayo umutahe, ubashe gukingirwa, kandi umurundi wese abashe gukora no gutwara umutahe aticura yuko ejo umutahe wiwe uzozimanganirayo. Ubugira kane, mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire n'abandi, no kuvuga n'ayandi masosiyete, tuzohimiriza abarundi muri ya ntumbero yo gukorera mu masosiyete, ndetse habe no kugiranira ubumwe buboneka n'ayandi masosiyete y'imvukira y'iki gihugu turimwo cya Australia. Twifuza kandi gukora ibishoboka vyose mu kumenyekanisha igihugu cyacu, ndetse no mu kuha agaciro umuco wacu. Tutegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo ishure ryigisha ururimi rw'ikirundi ritangure kandi vuba. Bene wacu barundikazi baba hano muri Western Australia, nitwa Pastor Yarankunze Oscar, umwe mu bagize umuryango wacu w'abarundi baba muri Western Australia, kandi ndiko ndiyamamaza kuba president wa Burundian Diaspora of Western Australia. Mfise umutima wo gukorera hamwe mu kuri, mu muco no mu bwubahane. Ndashaka diaspora yunze ubumwe, ikorera ku ntego imwe yo guteza imbere abanyamuryango bayo n'igihugu cacu. Ninatogwa, nzokomeza gutsimbataza ubumwe no gufashanya hagati y'imiryango yacu hano muri Western Australia. Nzokorana cane na Burundian Diaspora in Australia hamwe n'amadiaspora yo mu yandi ma state, kugira ijwi ryacu yumvikane ku rwego rw'igihugu cose. Nzoshira imbere imigenderanire myiza hagati yacu n'igihugu cacu c'amavukiro Uburundi, mu guteza imbere
imigambi y'iterambere, urwaruka, abakenyezi n'ishoramari. Nzokomeza gushigikira imiryango mishasha no guteza imbere ibikorwa bihuza urwaruka n'abakuze. Ndabasavye ijwi ryanyu kugira twubake diaspora ikomeye, yubahwa kandi ifise akamaro kuri bose. Murakoze cane. Ndabaramukije amahoro y'Imana mwese. Hanyuma ku mazina nitwa Irambona Jean Philippe, nkaba ndi umukozi w'Imana, umupasiteri. Hanyuma nimwantora imigambi yiwanje, icambere no gusenga no gushira Imana imbere kugira ngo Imana idufashe mu bikorwa byose byaba tugomba gukora. Ica kabiri no gufata umugongo perezida noba nshigikiye kugira ngo ndamufashe mu bikorwa byose, kandi no gukorera abanyagihugu kubitangira mu mirimo yose baba bakeneye yuko tubafasha dufatikanije n'uburongozi bwa buhari. Hanyuma nta byinshi novuga. Imigambi y'ambere yoyo no gushira Imana imbere kugira ngo Imana idufashe. Ca kabiri urumva ko ari ukufasha umuyobozi mukuru no kumushigikira mu bikorwa no mu migambi, no gufata umugongo w'abanyagihugu kubashikira aho bari, haba mu bikorwa byabo, haba mu ngorane baba bafise, kugira ngo tuzibafashemo mu byo babishoboka. Murakoze. Amajambo make n'ibyo. Murakoze, muhezagirwe cane. Nizere ko mushobora kuntora. Hanyuma ikigira kangahe gatatu naco, ndi umusangwa butaka, yego nkaba nkomoka mu Burundi, nkaba ndi n'umurundi. Murakoze. Ndagize mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Ku mazina nkaba nitwa Gonzague Ndayize. Nkaba nje ngaha nk'umwe mu bitoje mu kibanza c'umubitsi aha muri WA mu rwego rwa diaspora. Rero mu by'ukuri kinzanye sikindi, nje kubasaba amajwi mu matora yimirije uca tujamwo. Mu by'ukuri imigabo n'imigambi myinshi ngira ngo tuzoyivuga imbere y'amatora, ariko icyo nobemerera cyo ku rwego rw'ububitsi, mu by'ukuri nzoba umwizigirwa mu gihe mwontora. Eka nta na kimwe kitazoba ku mugaragaro nk'uko bizoba bisabwa n'amategeko. Sindi muri ba bandi muheruka mwumva yuko mufise ikigega, ariko ico kigega mugahava mukayoberwa birimwo ukamengo nibanga. Nzokorera ku mugaragaro nk'uko amategeko azoba bisaba. Rero ku bw'ivyo icari kinzanye kwari kugira ngo ndabasabe amajwi yanyu, muze munshigikire, kandi mu by'ukuri mukantora. Zobabera umusuku, ntimuzoba mwihenze. Ku bw'ivyo singiye kuvuga menshi, reka turindire igihe c'amatora. Ngira ngo nitwaronka akanya ko kuvuga imigabo n'imigambi turobishira habona. Kwari kubibutsa gusa, nongera nsaba ko mwonshigikira muri aya matora yimirije. Murakoze cane. Imana ibahezagire. Yeah.